Hari mu gitondo cyo kwa 3/0 mwaka wa 2026 amashusho agitangura kuzunguruka ku mbuga hwaniro nka Facebook, YouTube, Instagram, X na TikTok n'ahandi. Abenshi twibaza ko ari za filme twakuze turorera zagiye zikinwa n'abakinyi twakunze nka Sylvester Stallone, Chuck Norris, Arnold Schwarzenegger, Jason Statham, Dolph Lundgren, Van Damme, Scott Adkins n'abandi. Aho twagiye kumenya ko atari bikino ahubwo ari amasanamu ya nyayo y'ukuri kw'ivyabaye aruko Donald Trump president wa leta z'ubumwe za Amerika atangarije abicishije ku rubuga rwe rwa Truth Social mu nyuma agatanga n'ikiganiro kubamenyesha makuru ko atakindi gisirikare gihari mw'isi coshobora kunesha igisirikare ca Amerika kubw'ubutwari umugwi w'igisirikare ciwe witwa Delta Force berekanye mu gitero bari bahereje kugaba ikarakasi ku mugwa mukuru wa Venezuela mu masaha y'igicugu bakaharasa ibisasu bagaca umuyaga nkuba gushika bateye mu rugo kwa president w'ico gihugu Nicolas Maduro bakamusanga ari kumwe n'umutambukanyi wiwe bagaca babanyuruza bunyamaswa baberekeza muri Amerika. Igikorwa cakozwe mu kanyisase vyemezwa ko cari cabanje gutegurwa vyimbitse n'abatasi ba Amerika ku buryo Maduro yisanze Caracas umugwa mukuru ari mu muzimiza hariko harasha abanyavenezuela bariko bategwa amabombe n'indege za kajugujugu baraswa n'igisirikare ca Amerika batazi ico bariko barazira. Igikorwa gushika isaha y'uno munsi kiriko gitegwa ivyatsi n'amakungu harimwo mbere n'ishiramwe mpuzamakungu ONU kumwe n'ibihugu vya Buraya abari basanzwe ari inshuti somambike za Washington. Hagati aho Donald Trump na leta yiwe bakagiriza Nicolas Maduro kuba yariko atwara bidaciye mu mategeko agahingura ibiyayura mutwe vya kokayine akabishora muri Amerika kumwe n'ibigwanisho no kuba yaracuditse n'Uburusiya, Ubushinwa, Irani n'imigwi y'iterabwoba nka Hezbollah. Ico userukira Amerika muri ONU Mike Waltz ku rubuga rwa Fox News yise legitime defense kwivuna umwasi mu ntumbero yo gukinga ihungabana ry'umutekano wa leta ya Washington. None vy'ukuri ukuri n'ukuhe nukuye kuri kwinyegeje nyuma y'itembagazwa rya Maduro Amerika igiye kuhungukira iki? Mbega leta zunze ubumwe za Amerika zishimikije iki kugira zubaruke gukora ikintu amahanga yose ariko atera ivyatsi? Igikorwa giciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu Amerika ubwayo yateye ko umukono. Ndabaramukije, nitwa Tangimana Patrick Rusage Maestro. Mwakoze guhitamo neza ani kuri HP Menya Burundi. Kaze muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya vyinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora twibaza ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo maze dushobore gushika ku mbona kazoza twipfuza. Uno munsi tukaba tugira turabire hamwe idoni bijanye n'umubano hagati ya Trump na Maduro n'ico amategeko mpuzamakungu ategekanya. Kora subscribe kutara ikora ukorera like yongera upartage video isangiza abandi nabo bamenye. Wibuke ko ivyumviro vyawe ari nkenegwa bidusangize muri commentaire. Inzira y'ubwenge. Ndasubiriye kubaramutsa. Kuba leta ya Amerika irongowe na Trump yubahuka kuvogera ukwishira no kwizana kw'ikindi gihugu akarungika igisirikare kikaja kugaba ibitero ku butaka bw'ikindi gihugu mu ntumbero yo kunyuruza no gutamwa ibohero president ari mu mabanga yo kuyobora ico gihugu, kandi Trump akabikora atamutahe mpuzamakungu yahawe na ONU wo gufata Maduro. Abenshi mu baraba ibintu n'ibindi harimo umuhinga kabuhariwe mu vy'amategeko akaba n'umwigisha mu gisata c'amategeko nyene muri kaminuza ya Stanford muri Amerika asigura ko ari ngendo igayitse ifatwe nk'ihonyangwa y'ibwirizwa mpuzamakungu rya ONU Charte des Nations Unies, aho ingingo yaryo ya kabiri ivuga ko kizira kikaziririzwa ko hari igihugu ciyadukiza guhungabanya umutekano w'ikindi gihugu mu kugaba ibitero canke guhungabanya intwaro, ukwikukira no kwishira no kwizana vy'ikindi gihugu. Iyo ngingo nyene ikabandanya ibuza ko atagihugu na kimwe cemerewe kuvogera no kwinjirira intunganyo y'intwaro y'ikindi gihugu cikukiye. Inzira y'ubwenge. Mu gihe Amerika isigura ko yabikoze mu ntumbero kwivuna legitime defense
nk'uko bitegekanywa n'ingingo ya 51 y'iryo bwirizwa. Amakungu yo akabibeshuza ko atakwivuna kwigeze kuhaba kuko Venezuela itigeze yubahuka gutera Amerika ku buryo Trump aca arungika igisoda kuja gutabagura ikindi gihugu, ibituma Amerika ica yagirizwa ko yasomborokeje intambara. Hambavu yo guhonyanga ibwirizwa rya ONU, Trump na leta yiwe baragirizwa no kuba bararenze ibwirizwa rigenga intunganyo y'ibihugu byo ku mugabane wa Amerika, Charte de l'Organisation des États Américains. Nubwo leta zunze ubumwe za Amerika zihakana ubutegetsi bwa Maduro, ingingo ya 19 y'iryo bwirizwa ivuga ko atagihugu canke leta n'imwe ifise uburenganzira bwo kwinjirira no kuvogera intunganyo y'intwaro y'ikindi gihugu. Nayo ingingo ya 21 y'iryo tegeko igategekanya ko ubutaka bw'igihugu cose ari ntavogerwa kandi ko budashobora guterwa n'igisirikare c'ikindi gihugu kije kuhagaba ibitero canke kuhigarurira. Ni mu gihe itegeko mpuzamakungu droit international kutimye kumwe n'amasezerano y'Vienne ategekanya ko umukuru w'igihugu wese ari mu mabanga akingiwe n'ubudahangagwa nk'uko bigengwa na sentare mpuzamakungu mpanavyaha ko umukuru w'igihugu wese ari mu mabanga adashobora kurondegwa ashengezwe afungwe n'ubutungane bw'ikindi gihugu. Ni mu gihe itegeko mpuzamakungu Pacte International Relatif aux droits civils et politiques ingingo yaryo y'icenda iriyamiriza gufata umuntu, kumunyuruza no guhitira umupfunga hadakurikijwe amategeko nk'uko vyakorewe Maduro n'umutambukanyi wiwe. Hirya no hino ku isi amakungu na cane inshuti somambike za Maduro harimo Vladimir Putin w'Uburusiya, Ubushinwa, Irani bakaba bakomeje gusemerera batera ivyatsi iyo ngendo ya Trump, bagasaba ko yorekura Nicolas Maduro agasubizwa mu gihugu ciwe akabandanya amabanga yo kuyobora Venezuela. Nayo Antonio Guterres munyababanga mukuru wa ONU atakurya umunwa akaba nawe atera ivyatsi iyo ngendo ya Trump kuko ngo ishobora kuba intandaro y'intambara n'umutekano muke mu karere kose ka Amerika y'Epfo. Yabishikirije kuri uyu wa mbere igenekezo rya 5 Nzero mwaka 2026 aho nk'uko babisabwe na leta ya Venezuela abagize akanama k'umutekano muri ONU bari baramutse bicarana kugira bige ikibazo ca Trump na Maduro. Antonio Guterres we akabona ko Amerika kumwe n'ibindi bihugu vyose bikwiye kwama vyitwararika kubahiriza ubwigenge bwa politike z'ibindi bihugu mu kutabivogera canke kutinjirira intunganyo y'intwaro zavyo. Kubwa Guterres ngo hari hakwiriye gushigwa imbere inyishu zonona bike zigakiza vyinshi. Inzira y'ubwenge. Twebwe ico tuzi neza nuko Trump na leta yiwe bagiza Nicolas Maduro guhingura ibiyayuramutwe vya cocaine akabishora muri Amerika kumwe n'ibigwanisho, ico Trump yise kubangamira umutekano wa leta ya Washington. Inzira y'ubwenge. Trump akarahira karengwa ko leta zunze ubumwe za Amerika zitazosubira gusamara ngo zemere ko haba intwaro n'imwe mu gihugu cose cyo ku mugabane wa Amerika izoza icudika n'abansi canke abatavuga rumwe na Amerika. Ni mu gihe Maduro yaracuditse n'Uburusiya, Korea ya ruguru, Ubushinwa na Irani, ibihugu bitavuga rumwe na leta ya Washington. Abaraba ibi n'ibindi bakabona ko ahubwo leta zunze ubumwe za Amerika zakoze ico gikorwa zigamije kwigarurira ibitoro vya Venezuela kuko Trump ubwiwe yemeza ko Venezuela iza mu bihugu vya mbere ku isi bifise ubutaka butembamwo petrole, ariko ngo kubera intwaro mbi Venezuela iza mu bihugu vya mbere bikenye. Ari nayo mpamvu Trump yemeza ko Amerika igiye kwifatira mu minwe ibikorwa vyo gucukura igitoro muri Venezuela ndetse irungike n'abagwizatunga b'abanyamerika muri Venezuela baje gushinga inganda zo gucukura, guhingura no gushora ivyo bitoro vya Venezuela. Trump akamenyesha kandi ko leta y'ibizoguma ihagarariye Venezuela gushika haboneke intwaro mfata kibanza idoza imeze nk'uko bipfuza kugira bayishigikire maze igata c'amasoko ntanga nguvu muri Venezuela kizamuke na cane biciye mwicukugwa ihingurwa n'idandazwa rya petrole ya Venezuela, gutyo igihugu cose gitera imbere. Ari nayo mpamvu aba n'abandi babona ko Trump na leta yiwe bariko basotera kwigarurira petrole ya Venezuela kuko iki gihugu cari kimaze imyaka itari mike kiyobowe n'intwaro zari zicuditse n'abatavuga rumwe na leta ya Washington. Aha ndavuga Irani, Uburusiya, Ubushinwa na Korea ya ruguru. Inzira y'ubwenge.
Tubibutse ko kuva mu mwaka wa 2020 Maduro yagirizwa na Amerika ko afadikanya n'abahingura ibiyayuramutwe bakabishora ku butaka bwa Amerika, ibifatwa nk'ibikorwa vy'iterabwoba n'ihungabanywa ry'umutekano wa Amerika. Maduro kandi aragirizwa kweza amafaranga yinjiye adaciye mu mategeko, branchement d'argent. Maduro kandi yaragirijwe kwiba amatora kuko kuva mu mwaka wa 2024 nyuma gutorerwa gutwara ikingo ca gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagirije Maduro ko amatora yayivye, mbere zica zirahakana ubutegetsi bwiwe ko adakwiye kwitwa president wa Venezuela. Gutyo Amerika ikifatira ibihano bikomeye leta ya Venezuela irongowe na Maduro. Mu nyuma muri myandagaro mwaka wa 2025 leta ya Trump yacigwiza kabiri agahembo ko kuzohabwa uwo wese azofata Nicolas Maduro, no kuvuga yashizeho agashimwe k'imiliyoni 50 z'amadolari y'abanyamerika. Nicolas Maduro ubu akaba apfungiwe i Brooklyn mu ibohero rya Metropolitan Detention Center. Kuri uyu wa gatanu nzero umwaka wa 2026 aho yaringukishwa ubwa mbere muri sentare ya Manhattan, yagirijwe ivyaha vy'iterabwoba biciye mu guhingura ibiyayuramutwe vya cocaine, kubidandaza no kuvyinjiza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe no gutunga ibigwanisho. Maduro akaba yaburanye ahakana ivyo vyose yagirizwa, akamenyesha ahubwo ko yanyurujwe kandi ko abandanya kuba umukuru w'igihugu wa Venezuela yemewe n'amategeko. Ubu bikaba bitegekanijwe ko Nicolas Maduro adosubira kurengukishwa imbere ya sentare kuwa 17 ntwarante umwaka wa 2026. Aba n'abandi mu baraba ibintu n'ibindi bakabona ko hamwe amakungu ataco yokora mu kotsa igitutu Trump na leta yiwe kugira arekure Maduro, maze sentare ya Amerika igakubita intahe mu gahanga Nicolas Maduro. Maduro ahakwa guhanishwa umunyororo guherayo nkuko vyandikwa n'ikinyamakuru c'abafaransa France 24. Inzira y'ubwenge. Mwari kumwe na Joe Tangimana Patrick Rusage Maestro. Reka ndabashimire mwebwe mwese twari kumwe kuva mu ntango gushika aha. Hari kuri HP Menya Burundi muri ca kiganiro mukunda cyane muri Sinzi Inzira y'ubwenge, aho twiga tukamenya byinshi tutari tuzi imbere n'ivyo twahora dufata ko bidashoboka, bitabaho, bitobaho canke ko bitabayeho, kugira dushobore guhumuka, kujijuka, kwinegura, guhinduka no guhindura ingendo, maze dushobore gushika kumbona kazuza twipfuza. No munsi tukaba twariko turabira hamwe ibyo nido kubijanye n'umubano hagati ya leta ya Trump na leta ya Maduro, nico amakungu avuga na cyane amategeko mpuzamakungu. Mwibuke gukora subscribe kutarayikora, mukore like, mongere mupartage video muyisangiza abandi nabo bamenye. Mwibuke ko kudusangiza ivyumviro byanyu muri commentaire ari nkenegwa. Mufise ico mubaza naho canke ari ico mwifuza kutwunganira, ni muce kuri WhatsApp ku 71 ubusa ubusa 4 ubusa 4 1 71 ubusa ubusa 4 ubusa 4 1. Iyi nimero nyene irakora no kubifuza kumenyekanisha ivyo bakora kugira bishike kure, bishikira abantu benshi. Ni musango amahoro y'Imana mugira mu mwubahwe na gahwane. Menya, yeshi n'abana, abo bamenya.